Ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe shutanywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange munyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ano yanyu mbonesha kure imwe rudende ibagezaho byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva na amakuru atosoye amakuru tuba twatohoje mu buryo bwimbitse amakuru tuba twigereye ku rubuga rw'intambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo tukahagira maze tukavuga ngo reka tubayagire biriko birahavugwa ko cyane twabwiriza ibikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva twabwiriza ibiri kuvugwa cyane mu makomine atandukanye ni waci Burundi aho tubabwiriza ibiri kuvugwa mu mvo za politike na cyane muri vy'ubutegetsi tukanyarukira mu makomine atandukanye ni wacu i Burundi tukababwira ibiri ko birahavugwa tubabwiriza n'ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda muri Uganda Tanzania Kenya u Burundi n'ahandi hirya hino muri Afrika tukanyarukira no mu bihugu vyo makungu ya kure na cyane mu bihugu vy'ibiyaga binini hose tukababwira ibiriko birahavugwa reka ndakengurukire wajeje gufyonda sabone we mano tsazuka jamu kumutwukanditseho sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi wakomeza udusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tuje turabasha kubana 5 kuri 5 kandi ndasaba nawe utarafyonda sabone ko gufyonda sabone ari kumanuka tsuka jamu kumutwukanditseho sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone ugakomeza udusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tuje turabasha kubana 5 kuri 5 mu ngingo nkuru nagutegurira amakuru agiye kwibandaho ndakobwiriza yuko kanya hari amakuru ahejeje kudushikira amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Rwanda amakuru ari kuvuga yuko umusirikare ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda General James Kabarebe arongoye igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo bajye gutera mu gihugu cy'u Burundi ni mu nyuma yuko ari hatangajwe amakuru akomeye cyane amakuru adushikiye amakuru ari kuvuga yuko leta y'u Burundi hamwe n'igisirikare cyayo bavuga ko bagiye kwifatanya n'inyeshyamba za FDLR kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda ni byinshi cyane rero biriko biravugwa niyo mpamvu maze natwe twavuze ngo reka tukugererere mu ivyo bihugu vyombi uko ari bibiri ndetse tunyarukira no muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naho turavuga ngo reka tumenye ibiriko birahavugwa dore ko izi nyeshyamba za FDLR ari zo zikorera hano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho cyane zishanzwe zifatanya na leta ya Kongo n'ingabo za FARDC mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda reka ndakengurukire wowe rero ukomeza utwumviriza kandi ukomeza ubana natwe 5 kuri 5 kandi ariko ngira ngo nkubwiriza n'ibiri kuvugwa nyene hani wacu i Burundi mu ntara zigiye zitandukanye uyu munsi nanyarukira i Bujumbura nkubwirize yuko inyuruzwa ry'umugabo w'imyaka 40 ryamenyekanye aka kanya ndetse bakaba ari no kubakwa n'undi mwana w'imyaka 12 yamaze kugandagurwa ndaza kubigarukaho mw'idonido y'amakuru nyene naguteguriye ndakubwiriza n'ibiri kuvugwa muri Uganda aho togaruka mu gisirikare cya ADF nkakubwira ibiriko birahavugwa iyi gisirikare cya ADF bakaba ari umutwe wa gisirikare w'abarundi na ukorera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nakubwiriza n'ibiri kuvugwa muri Afrika muri rusange nakubwiriza ibiri kuvugwa muri Sudani mubwiriza ibiri kuvugwa mu bihugu vyo makungu ya kure no mu bihugu vy'ibiyaga binini mubwiriza ibiri kuvugwa mu ntambara ya Burusiya ndetse na Ukraine mubwirize n'ibiri kuvugwa hirya no hino muri Syria ndetse na Iran ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo cyangwa se nimugoroba yabanye naho twumviriza uherereye ariko ntacatu mudafata iminota yoterenze 10 cyangwa 15 gusanga wumvire byinshi ibikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mukanya gato cyane kuri mikoro nje uba uriko urumviriza ndi bunyoni umugenzi uhawe ikaze uhawe kaze mw'idonido y'amakuru naguteguriye na amakuru uriko ugezwaho nange bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure Burundi News TV na amakuru utasanga handi na amakuru utasanga ku yindi bonesha kure yariyo yose ivugira hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi makomine atandukanye dore ko nge ngugezaho amakuru yizewe amakuru atosoye amakuru utasanga handi amakuru mba nigereye hirya mu bisata vya politike dore ko nge fitemo imboni zitandukanye zima ayo makuru ndetse amakuru nizewe maze nanjye ngavuga ngo rekanya bashikirize 5 kuri 5
nigera no ku rubuga rw'intambara mu mboni za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri icyo gihugu, maze nkakubwiriza ibiri kuhavugwa, dore ko nigira ku rubuga rw'intambara nkakubwira amakuru ariko arahavugwa. Mu makuru mw'idonido y'amakuru naguteguriye aka kanya hari amakuru adushikiye, amakuru yizewe, amakuru mu nyuma z'uko General Felicite Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyene cyubahiro akoranye n'umutwe wa FDLR kugira ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Biri kuvuga yuko nyene ngo yagendeye mu ruzinuko rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gusura inshuti yacitse kadasohoka, dore ko aribo bakorana ibintu byose n'uwo mugambi ariwo bawushira mu ngiro kugira ngo bashe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye yiyunze na Tshisekedi Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe gitoya gishize, ubwo ingabo z'u Burundi zari zimaze kwatikirira ndetse n'imbonera kure ziwe, maze ingabo z'akanama gashinzwe umutekano muri Afurika mu gihe zavaga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, maze neva we ize yanga kuzihakura ahubwo abongeza izindi. Ni mu nyuma yuko mu gihugu cy'u Burundi hari ibibazo bitandukanye, hari ibibazo by'ubukungu cyane cyane biterwa n'ibitoro bikeya, ndetse n'amanuza akomeye cyane hano iwacu i Burundi akabasha gufungwa. Ni byinshi cyane biri ko birabera hano iwacu i Burundi, dore ko neva we atitaye ku mutekano w'igihugu ciwe, biri kuvuga ko yitaye ku mutekano wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, dore ko abasirikare biwe bariko baragenda baratikagurikira, abandi bagafa, abandi bakanyuruzwa, abandi bakaburirwa irengero. Abantu benshi hano iwacu i Burundi bari kwibaza niba General Evariste Ndayishimiye azotabara igihugu cye nikigira mu kaga cyangwa azakirega kigasamburwa, dore ko imbonera kureza igihugu cy'u Burundi n'abasirikare n'abandi bajejwe umutekano hano iwacu i Burundi bamaze gushirira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni byinshi cyane rero biri ko biraba, cyane cyane n'ibindi biri kubera hirya no hino makungu ya kure, ariko cyane cyane tukiri hano iwacu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo birakomeye cyane. General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, mu nyuma yuko yariko arashinzwa imbanyi yateye Denise Bucumi Nkuru Nziza, ahise afata umwanzuro wo kuvuga ngo reka yegerere muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, maze ajye gukorana n'umutwe wa FDLR bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu nyuma yuko hari hashize igihe gito yamaze gufunga imipaka yo kubutaka ihuza igihugu cye n'igihugu cy'u Rwanda, maze ariko akarekeraho inzira z'ikirere gusa. Akimara gukora ivyo ngivyo, igihugu ciwe cyahise kijya mu kaga gakomeye cyane. Ubu ngubu rero yicaye ku meza amwe na Perezida Tshisekedi, aho bari gusangira bakwiga ku buryo bagomba gutera igihugu cy'u Rwanda bifashishije FDLR. Ni mu nyuma yuko ivyo byose bibaye, andi makuru adushikiye ari kuvuga yuko n'igihugu cy'u Rwanda kiticaye, dore ko gifite igisirikare gikomeye cyane, igisirikare kitapfa kubonwa cyangwa guterwa n'uwo ari we wese. Bari kuvuga ko mu gihe Evariste Ndayishimiye yakwibesha agatera igihugu cy'u Rwanda, nabo bahita badatindiganyije batera igihugu cyabo cy'u Burundi mu kwiyorera, dore ko igisirikare cyabo gihora citeguye kandi bakomeye cyane. Ayo makuru adushikiye aka kanya ari kuvuga yuko ivyo byose bigomba kuba, ariko mu gihe Evariste Ndayishimiye akifatanyije na Tshisekedi mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda hamwe n'abasize bakoze amarorerwa y'ihonyabwoko mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na kane mu Rwanda, bahungiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bakaba aribo bashaka gukora nabo kugira ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi cyane rero biriko birabera hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, dore ko bari gukina drama, ibintu bikomeye cyane, ibintu biriko biraba bikaba biteye agahinda cyane cyane. Rero biri kubera hano iwacu mu Burundi ko abantu benshi bariko barafa, abandi bakaburirwa irengero, ndetse ifu z'abantu ziyongereye zabaye nyinshi cyane. Nubwo bimeze gutya ariko rero ibintu birakomeye cyane. Neva we nta nama ari kugirwa. Umushyiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi Gervase Ndirakobuca aherutse gutangaza ko igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye cyane, uko imbonera kure nyinshi zarashize, ndetse umutungo w'igihugu wose warasambuwe. Ni mu nyuma yuko babuze aho umutungo w'igihugu wagiye, kandi bikaba bikomeje kuvuga ko igihugu kiri
kiri mu bukene bukomeye cyane ndetse bikaba biri kuvuga ko kugira ngo gitere imbere bigoye. Ni byicaro ndagenda nkubwiriza cyane cyane aya makuru nta handi wayumva uretse hano kuri Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende izajya igushikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yawe yatigeze yumva. Ngayo nguko rero ibiri kubera hano iwacu i Burundi na karorero gusa, dore ko ibintu bikomeye cyane. Ni mu gihe kandi nanone hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo tabara nayo iri kuvuga ko igomba gutera u Burundi. Ivyo bikaba bibaye mu nyuma yuko Deva ashinjije leta y'u Rwanda gufasha uyu mutwe twaje ibigwanisho wa tabara, ariko ibintu igihugu cy'u Rwanda ryakana kivuyuma kivuga ko Neva ari uburyo bwo gusebya igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa, ariko nanone na mugenzi wa Tshisekedi amaze iminsi yashinza igihugu cy'u Rwanda gufasha umutwe witwaje ibigwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibintu u Rwanda ruvuga ko ari amatakirango, dore ko Neva abivuga atazi iyo biva niyo bijya, kandi ngo abagira ngo yerekane ko ubwe ashoboye, ahubwo umutekano we uhungabanywa n'ibindi bihugu. Ni byicano biriko birabera hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, cyane cyane bigenda bivuga ku rubuga rw'intambara ndetse n'ibitangazwa n'aba bakuru b'ibihugu babiri. Wagira ngo ntabwo wazi, wagira ngo bose ibitekerezo bimwe byabo bimeze kimwe, dore ko bose batekereza ibintu bimwe. Iyo batekereza gutera bahita batera, canke batekereza ngo bavuge ibi bose bakava kubivuga atagutekereza. Ni byicano biri kubera kw'aba bakuru b'ibihugu babiri, Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi Chilombo uyoboye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ngayo nguko rero ibiri kubera hano iwacu i Burundi ndetse n'ibikubera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka mbe ndasubikiye ahangaha gusa, mwese nkomeze mbasabe gufyonda sabone kuba tarafyonda ko, kandi nkomeze kubasaba kuri dusangiza n'ibitekerezo kugira ngo muje turabasha kubana 5 kuri 5. Amakuru yanje nakagaruka kuri mikoro nje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Dusubire mu makuru ataha ya mukanya saa 6 z'ijoro cyangwa na mu gitondo.